Deniso wewe none Chimamanda wewe ba umukurikiranye igihe kingana gute? Chimamanda yegi kirekire cyane. igihe kirekire bro. None mu byo yo bavuga ku bijanye n'abaprofete yo bavuga ukuri canke bavuga ububeshi ku bivyo babiriko biraba ku baprofete. Ambo bisanzwe. Yesu nyavuze ngo nimureke bikurane. Buyo. Ambo ikindi naco kandi biragoye muri iki gihe cyacu. Igihe cy'iherezo kumenya imvuga kuri. Okay. Uko nuze Paulo no yabwiye Timotheo ngo gihe cy'iherezo urumva umva ingene ibintu bizoba bimeze abazoza bigira abavugishwa ibintu mugabo ivyo nimba twisunga Bibiliya reka umuntu wese afata ico yize ico yakiriye aricyo kimutunga ushe kuba ufise umugenzi wamutura ikibazo ciwawe akakigufasha akagikukemura ku gihe bimusabiyeko mugabo akagenda arakuvuga no kugira umugenzi wamutura ikibazo ciwawe ntihagire icyo agufasha mugabo icyo kibazo cyawe akakigumana nk'ibanga akaribika muri abagenzi babiri uhitamwo embo umva ujya Chimamanda Moses ego irevre kuvuga ibintu utagaragaza uburondera inyungu naragukikira aka video kiba ryari avuga ati ngo je nta ma views nkenera ibintu byinshi ngo amafaranga nkorera ino ni menshi ngo ama views mu Burundi ni ngo nta dibate ngo nta pona amafaranga birimo by'ama views nabyumva ati none atanyungu bironderamwo wisaraza kubera iki nabyumva ukavuga ati niba ari igikorwa cy'Imana nacyo ujya umenga ahubwo umenga n'umukomedi Chimamanda Moses ni umukomedi man mbere Chimamanda senga mu rusengero rwa Yes sindaruzi nkekasengeri wiwe hari ikintu bita omri ni ikintu bita dufata omri ni ikigwarudubi ambo umva Chimamanda Jesse no mwitwa kai ikigwarudubi gusa n'umukomedi mu bandi gusa ni gutera ni gusaba irya za kigingi sama baramuhamagaza nawaza gukira komedi kuko arabikwiriye Chimamanda ugire umukomedi navyumva kuko gusa kuko iyaba objectif yiwe yumva ariyo kuza yani gutanga direction nziza kubazimiye abashingira gusa ati uyu mu prophète yari ihenze ati prophète vraiment iki kintu vraiment nurabe nuri mu nzira nziza nuri mu nzira y'Imana ambo ibya Chimamanda mu bisanzwe wewe agenda arafata utuntu dufate nk'aka video kagakira hagati uravyumva ambo je ndetse kubesha kwa Joshua le prophète Joshua naragiyeyo kandi jite umuntu wese bivanye no kwakira kwiwe ingene yakira ibintu kandi bivanye n'ingene buri kurakurikira umuntu ubona ati umuntu arakiyigisha bya vrai kandi umuntu ivyo akarakora nimba atari ibintu bihishije inyuma mu bisanzwe ukoreshe apparence physique vraiment ndavuga ati vraiment ayikarakora Youth Media TV. Ya turabaramukije tubahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye ya kuri micro muri kumwe na Mr Joel inyuma ya kamera muri kumwe na wa muhungu wanyu musazwe mumenyereye abikora tanga amasanamu ameze neza cyane nizi hanyuma kuri kano kanya tukaba turi kumwe n'umutumire wacu ameze neza cyane twaheruka kera cyane ariko no munsi sinzi ingene vyagenze ahubwo twakoresheje amasengesho menshi cyane kugira ngo nshobore guhura nawe hanyuma uwo mutumire wacu akaba ari sinamuvuga nawe n'umuntu w'umugabo afise ubwanwa nawe arivugira hanyuma inshuti yanje turaguhaye kaze kugira ngo wivuge uriwe hanyuma wongere ubwire n'abanwanyi basanzwe bakwirikirana Youth Media TV bakomenye uriwe n'ico ukora naho uva n'imyaka yawe turaguhaye kaze cyane murakoze cyane kuma karibu na kaze muri Youth Media TV hamaje ku mazina yitwa Shimirimana Deni ku mazina y'abavyeyi abo nkaba mvuka ahanyene mu gace kiwacu kahe ko mu Gatumba mvuka mu Gatumba me papa yiwanye nyene nawe nyene ntiyavukiye mu Gatumba mugabo yavukiye mu Rukaramu mu bisanzwe navuye mu Gatumba canza kandi nkurira ngaha mu Rukaramu mugabo je imvukira mu Gatumba mugabo nkaba saze ngaha mu Rukaramu urabona papa hama ku myaka nkaba mfise imyaka 25 25 iruzuye abanwanyi ba Youth Media TV murumva yuko
turi kumwe n'umuntu asanzwe avuka hano mu Gatumba. Muri kano kanya tukaba twatembereye muri zone Gatumba. Ni zone Gatumba canke ni province Gatumba? Ni zone Gatumba. Ya, tukaba turi muri zone Gatumba, hanyuma turi kumwe n'umunwanyi wacu asanzwe aba hano mu Gatumba. Kuri uno munsi turaza kuganira kuri byinshi cyane bya hano muri zone Gatumba. Abatari muri kuri ico ambo simba mu Gatumba. Ndimvukire mu Gatumba. Uri mvukire mu Gatumba. Mu Kajaga. Aba mu Kajaga. Okay. Muri zone Rukaramu. Urumva uri mvukira yo mu Gatumba mugabo uba mu Kajaga muri zone Rukaramu. Mugabo rimwe na rimwe nubwo twashobora kuganira n'ibyo mu Gatumba urumva ko bize kuko niho wavukiye. None wavukiye mu Gatumba ucuza ukurira mu Kajaga. Ambo just navukiye mu Gatumba. Mu Gatumba ni wacu niho nataye uruzugi. Okay. None kugeza ubu waje mu Kajaga ofisi imyaka ingahe? Naje mu Kajaga mfise imyaka 16. Arumva ko avuye umuntu w'umugabo? Nkavuye Byumvikana yuko ivyo mu Kajaga ivyo mu Gatumba bizi. Ndabizi sana. Okay. Banwanyi ba Youth Media TV. Urumva yuko ivyaho sarabizi byo muri zone Gatumba, byo muri zone Rukaramu, ivyo byose urumva ko abizi kandi dushobora kuganira nawe akatubwira amakuru yose twifuza kumenya yo muri Gatumba nayo muri Rukaramu. Hanyuma muri kano kanya wewe uvuze yuko Denilson uri ngaha mu Gatumba mu Kajaga. Denilson mu Kajaga usanzwe uri iki, usanzwe ukora iki, ubayeho gute, urubatse ntiwubatse, urumujene bimeze gute? Mbo mu Kajaga je sinubatse ahubwo ndapanze. Urapanze? Ndapanze. Mbo ikindi naco mu buzima bwa misi yose ndi umushoferi. Okay. Mugabo je narize paramedical ndayiheza. Mugabo urabona ikiringo tugezemwo uraheza amashuri. Kare bavuga ati ngo wize ukaba kizisuka. Mugabo uyu munsi uraheza ntayisuka kayabura. Urumva? Bisigura ngo naciye niyumvira ati none uko bikose ndiko ndiga ngira meze amashuri. Mugabo sinize cyane umutima sinusize cyane ku mashuri. Navuze ati uko bikose kandondera kandi honyo kipa. Anatanda yuko noronka akazi. Okay. Niko kambesheje rero ko kwishoferi uyu munsi. Niho kantungiye n'umuryango w'iwanje. Sanzwe ndafise umugore. Baciye n'imbere y'amategeko. Okay. Denilson murumva yuko asanzwe aba hano mu Kajaga mugabo ari imvukira yo mu Gatumba. Avuze yuko atubatse ahubwo apanze. Icurumva yuko ari kintu cumvikana cyane kandi akavuga yuko yamaze amashure mugabo ico yigiye akaba yarakiburiye akazi ahubwo akacaja mu mwuga w'ubushoferi. None Denilson wowe uvuze yuko wamaze amashure hanyuma umaze kumara amashuri ucoja mu bushoferi. None ubushoferi wabwigiye ku ishuri canke yagiye kubwiga umaze kumara amashuri? Ambo musanzwe juste ninje mu bintu by'ubuzima. Ninje mu bintu by'ubuzima ni ibintu birebire. Igishoferi sinabaye ubwiye ngo ndiko ndiga ngo zo umushoferi. Oya. Kuko vision je kuko mva mu Gatumba je mu Kajaga. Nari nimuwe navuga ati nk'umuhishi yari data wacu. Juste abanyaruka mu benshi baramuzi yitwa Mboniga Bakeve. Okay. Niba yimuye yaravuga ati va hiyo uje ino kugira ngo amashuri byorohe. Umva yarafise imigambi myinshi kuri jewe ati burya ndashaka nuwaheza amashuri uzoca ukita iki gihugu uje kwigira handi kaminuza iheze uri hanze umusuzo uje mu Burundi uri kindi kintu. Yabyumva. Mbo hisirazi yuko urupfu ni rusezerana kandi Imana imenya ibikwiye ku mwana w'umuntu. Yego cyane. Umva harageze rero programa twa dufitaniye no mutama wanje yawe kigenda kuko yaciye yitaba Imana. Maze kwitaba Imana arumva ko ivyo yari twateguye bice biragirane bice birahungabana. Sawa. Haje uravuga ati ngo iyo urazi ko umugabo adasubirizwa. Kandi umuryango uvuye ko gushaka ko irido bwoko kirizimye tegeza kwinjira. Yego cyane. Yego yinjira rero urumva rero ibyo kuvuga ati ngo kwiga ubishoferi bisanzwe mu rupango nabamwe hari mu miduga. Kandi imiduga barambye ati sohora ugende aha naha sohora ugende wogesha umuduga hari yarumva. Sinize gutwara umuduga ngo kubera nzo umushoferi. Ama vision ubuzima mbayemo sibwo simona nateguro. Okay, hanyuma Denilson turumva yuko ugeze ko ntabwe nziza cyane kandi turavye na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu aravuga ati nubwo ushobora kumara ishure guheza ishure ukabura akazi wokora gerageza wiyungunganye kugira ngo ushobore kwiteza imbere canke uteze imbere n'urundi gwaruka. Urumva nawe niwe mugambi wakoreye ko wararangiza ishure
uca uriyungunganya kugira ngo urabe ukuntu wokwiteza imbere kandi kanatsinda kandi wanavuze yuko usanzwe ufise n'umudame waravuze ati uravuga ati ninaguma nicaye sindonka ukuntu nashobora kwiyungunganya kugira ngo niteze imbere nongere nteze imbere n'umuryango ndumva yuko bizohava binkomerana Denilson ndumva yuko wewe ahubwo ejo uzohava hamagara n'undi gwaruko karuha kazi byose bitangwa n'Imana kandi byose biva no mu maboko y'iwacu kandi byose biva no mu mitwe y'iwacu kuko nitwe du planifia fitire yacu kuko ejo n'ahantu Imana yaduhishije kuko ejo tuzokoma tuvuga ko ari ejo mu gihe rero kandi nta byeje atabye umunsi urumva ibyeje biterwa n'ibyo umunsi mu gihe udateguye ibyeje uyu munsi ntumenye ngo uzobitegure kuko ejo hazokomara ejo nyene birumvikana Denilson none mu kazi k'igishoferi kuko ndabona n'akazi katoroshe kuko kenshi na kenshi hari igihe ushobora gusanga akazi k'ubushoferi gafise ibibazo byinshi kandi bikomakomeye kenshi ndakunze kurira amabisi ndakunze kubibona kenshi hari igihe ushobora gusanga shoferi ari wari kuri vora mugabo hageraho umupasaje aza guhagarika imodoka akaza gutuka konvayeri ukamengo ni wari kuri vora wowe izo ntambamye kenshi ntizikunze kuzikubako mu bisanzwe kuva ko ndi shoferi ntibisubira ngo ntwara amakwasiteri cyangwa amayanshi cyangwa iki nka jewe nk'akazi kiwanje nigasaba mu konvayeri nimiye kujijiwa niko bavuga mu Giswahili nigasaba mu konvayeri jitego intambamyi kira kazi kose kaba gafite intambamyi ambo rero hari ibintu biri vie privée byo kuvuga si ni secret caché intambamyi kuko je ndashaka kuvuga intambamyi duhura nabyo mugabo ubundi akazivuga ukundi umwe wese wumva ni secret caché mu bisanzwe ku kazi kose umuntu abakora yego none Denilson wowe muri kano kanya urumva yuko wamaze kurangiza ishure ukashuza mu bushoferi none muri kano kanya niyahe ndoto wifuza gushika ko kugira ngo ubandanye n'ubuzima bw'ejo ambo indoto mu bisanzwe umva biragoye unanda kugira ikintu kimwe burya abandi iyo uhawe ingabire mu bisanzwe ubuhawe inzira yo kubaho neza mugabo bivanye aho tuvukira twavukiye canke tubayeho umva urashaka kuba ufise ingabire mugabo ikagufana ugapfa nabo usanga ufise ingabire bivanye naho wavukiye n'agaciro baha icyo kintu umva mu bisanzwe jewe muri jewe ndafise icyo bitwa ingabire yo kwandika film ndafise ingabire yo kwandika indirimbo ndafise ingabire ni mu bisanzwe ndafise ingabire nyinshi zitandukanye mfatiye kuri izo zibiri ndabyumva kandi n'ingabire mu bindi bihugu bishoboye kuguteza imbere kagabira umuryango ikambika umuryango mugabo ngaha n'ubwo yigira umengo ntacyo bifite nta valeur bifise bisaba gukora none Denilson ndumva yuko waciye ku ntebe y'ishure kandi ku ntebe y'ishure uhari ubu uhura n'abagenzi benshi batandukanye kandi kenshi urahagirira abagenzi benshi cyane mugabo urumva umaze guheza amashure waciye mu kazi k'igishoferi none kandi uko je noba ndavyiyumvira si bose mubo wagiye uhura nabo kw'ishure canke abo mwoba mwamariye rimwe ko bose baba bagiye mu kazi k'igishoferi none hoba harabuze umugenzi yoba ari imbere canke yaronse ibakwe akaronka akazi ahantu hameze neza wowe ukorabora nawe kugira ngo woshobora kuganira nawe kugira ngo uhagarike akazi k'igishoferi kugira ngo ugende akore kandi ahantu wahagarara mbo mu bisanzwe ikintu kimwe nakubwira uwawe niyaronka uzusenge nawe uronke mwene wanyu muvukana musangiye papa na mama niyaronka nawe uzusenge uronke bikura byumva kuko niyamara kukuruta uzocumenya yuko uri mu kinagizwa wiwe kwa byumva bisigura ngo abo twahuriye ku ishuri twahujwe n'amashuri bisigura ngo hamaze kuba separation ishuri imaze guhera ndabyumva ego jewe nubu harabageze benshi twandikiranira twize hamwe nkanopfa nibagiye jarace nk'abakobwa umwe yitwa Ninahazwe Patience n'umuntu mu mutwe wanye nto kwibagira twagiranye ibihe birebire byumva tuvana mu Kayanza tuzana i Bujumbura umva duhanye mu wa mbere gushika mu wa kane nkuyo byongora kumwibagira niyo habonetse n'ikintu aranyandikira gati harakantu numvise ahana byumva nkuyo urumva ko tomwibagira bavyumva mu bagenzi bose no mwibagira kandi n'ivyo nakunda mbo bisigura ngo kuba ba aronse
aronse opportunity yo kuvuga ati ngo ari imbere ibisugura ngo nawe ucije imbere oya washe no kumwiruka inyuma kandi afise n'ahantu yo gushira umugabo gusanga nta valera kabiha umva kumurira kandi bivanye na apparence umuntu afise umva urashobora guca ahantu kuvuga ati umuntu ari byose yararenga yafise amafaranga okay nawe uri kurarira ati nijana ndarikurahe bigende gute ubuzima bigende gute urumva uwita kuri uyu nawe akaca kuririra ibindi wowe kafise ibyo gufasha rero mu jambo rimwe no kubwira ati umugenzi aronse canke imwe n'abanyaronse nawe senga uronke kugira ngo habe mugabo Deni hariho ijambo numvise uvuze kuko watubwiye yuko wubatse ufise urugo hanyuma muri kano kanya ukavuga yuko hariho umugenzi utibagira utazokwigira wibagira yitwa Ninahazwe Patience none uwo Ninahazwe wowe uri kurahayagiza ubu wowe ufise umudame nkamwe madame wawe yo hoshika igihe agakurikirana kino kiganiro akumva yuko hariho umuntu uhayagiza cyane yitwa Ninahazwe nta kibazo byo hava bitera mu bisanzwe madame wanje nije imbere Aline yitwa nije imbere Aline bisanzwe ibyo nta we nyine nawe arabizi ibihe arazi yuko madame wanje twarize hamwe mu Kayanza none Ninahazwe aramuzi nawe aramuzi umva iwe niwe yatangiye kumanuka ibujumbura nanje rero bimaze gupararangana mu muryango cyo bisaba yuko nkita Kayanza none ko duhora twumva ko abantu mwubatse kenshi abadame bavuga yuko uri umuntu w'umugabo ko atakugira ubucuti n'abantu n'igitsina gore canke abigeme wowe yoba bifata gute bivanye n'ukuntu wowe uri kuravuga Ninahazwe kuko mu bisanzwe sinavuze ngo oya sinavuze ngo nuwama hafi yiwanje mugabo wavuze yuko ati hari hakabonetse urumva nk'umuntu nk'umukolege nk'umukobwa mugabo numwigeme canke n'umudame yubatse nawe numwigeme madame aramuzi we dushaka gukomplika ibintu madame aramuzi kandi madame wanje ku bintu nk'ibyo ntafuha juste aranzi abantu b'abadame aranzi bro byo ntiyofuha juste Ninahazwe azohava kubita ku ntoki umuntu bita Aline aje nico kunda arabizi Ninahazwe patience no juste wenda kubwira ikintu kimwe burya urinze uva mu bugaragwa urinze uva mu bugaragwa urumva butaguha ikigo menya nubwo uzo buri mu biti byinshi nabyo nta kigo bizoguha uzoguma uvuga ati ni mugara uzuba nyine mugabo nova mu bugaragwa ukavuga ati mu bugaragwa hari izuba washika mu biti ugafata hagatutu ukigira comparaison ati okay uti rero ugombye kumbwira yuko wavuye mu bugaragwa buri mu gatutu mugabo hagarigiye ukaza kurunguruka mu bugaragwa kandi oya sicyo cyase kuvuga cyase kukwereka ati urugendo rw'ishuri nabyumva urugendo rw'ishuri hari uwo twahuye nawe okay juste rero no mu buzima busanzwe okay ari maze kumbwira uko igituma nende kubaza ico kibazo nari niyumviriye yuko hari gihe uva kwa hari no kagenda kurunguruka kwa Ninahazwe je compliqué ibintu wese suko nshaze kuvuga juste nshaze kuvuga ati rero ndumva numucuti twahuriye ku ishuri aramba hafi mu buryo nubwo nasiba muri babiri canke batatu banyandika ati usibye kubera iki bivanye n'ikibazo ne nahuye naco yarimwo urumva rero nakubwiye ati mu buzima bw'ishuri rero niyo nshuti naronse juste yagiye iramba hafi ni benshi bambeye hafi kandi cyo kubate ngo n'amafaranga y'ama canke iki hano ro gusa Deniso watubwiye yuko uri ku ishure warize uramara ishure hanyuma haragera igihe urarondera umufasha mwashobora kubana hanyuma hari ikintu twashaka kumenya twashaka utubwire ukuntu urugendo rwawe woba wagize mu kugira ngo ushobore kugera ku ntambuko yuko ushobora kurondera umufasha umufasha mwari kumwe aho wari ku ishure canke umufasha wamurondeye mu gihe cyo kuyiga canke umufasha wagiye kumurondera umaze kurangiza ishure je nibaza umunsi wa mbere nije imbere Aline yinjira mu ishuri no munsi wa mbere ndibuka hari 2018 hari 2018 yinjira mu ishuri zari tariki 11 tariki y'ivyiza ntiyibagirwa
yari itariki 11 yari itariki 11 z'ukwicumi niho yinjira mu ishuri umunsi wa mbere nyene yashikiye ku ntebe yiwanje ubona shima na classe nzima bayo bibaza yuko yitwa Denise kuko wambajije nayo yitwa Denise urumva abanyeshuri benshi yari na Denise oya musanzwe abanyeshuri uyu munsi wa mbere nyene umunsi wa mbere ashika umva yashitse mu ishuri je nicara ku ntebe y'inyuma mbo juste directeur amushika ati bega yo kwicara hacu bati nicarike hano maze kumicara hafi yanje acambwira ati ngo nubundi kuko yarasanzwe afite grand sere wiwe ini Bujumbura mbo uko kwezi kose yari kumaze yiga ini Bujumbura mu nyuma rero bamaze kumva yuko mu Kayanza ari paramedical baci bamujana tumaze kwezi twiga bamaze kumushikana rero aho nari nicaye mwishuri ryose acaza kwicara ku ntebe ya Deni nawe ari Denise oya yitwa Aline gusa rero abagenzi bambayije yitwa Denise umunsi wa mbere mu nyuma rero Imana burya urukundo niko rwicira inzira kandi ivyo Imana irimwo ifise ingene bigenze uko biri kose ubwo ni byinshi twifuza mugabo Imana nahiduha ibyo tuba dukwiriye sawa hanyuma banwanyi ba Youth Media TV turumvise urugendo Deni yakoze ari mu gihe cy'ishure iyo abandi batondana impamba z'imifuko y'ibijumbo nawe yatondana impamba y'umuntu bita Aline mu nyuma yahindutse bakamwita Denise nawe umugenzi we yitwa Deni shaje ibintu byari biryoshye n'ubuntu bw'Imana gusa n'ubuntu bw'Imana gusa Imana nimenya ati urumva hageze aho bavuga ati amasaha yo gutaha ageze wowe wahagurukana impamba yiwawe mu bisanzwe Bajwere abana babwiye ati hajya none hajya ukazobona umuntu yazanye mu bintu by'urukundo uzomureke ntuzomutwenge kuko je ndibuka grand frère wanje ava mu Buganda aza mu Burundi bivaye n'ikibazo yari yagize hamwe sometime sinamutahura mugabo rero maze kubibamo naye nato bwa bundi by'urukundo nuko kuko nashobora kuko umukobwa ntashobora kumuherekeza iwabo nawe yamperekeza nkasomera kandi nkamuherekeza iwabo Deni na Denise urumva hagira ati none ninde aherekeje uwundi nkasohoka ndamuherekeje nawe namushikani iwabo akamperekeza makahomba nasubira kandi nkamuherekeza ati rero bigende gute reka Deni ahubwo hari ikintu nari maze imyaka ndondera mugabo no munsi ndumva ko mpava ndakironkera umuco umeze neza cyane hanyuma hariho ikintu nari maze iminsi ndondera ndumva uno munsi ko mpava ndakironkera umuco hanyuma ikintu nari maze iminsi ndondera nticari kindi ndumva mu rugendo rw'iwawe wagize wowe urafise kuba ufise fondation y'ikintu bita ubucuti ubugenzi ngomba rero umbwire uburemere bw'ubugenzi icarico aho mwahereye naho mwagarukiye kandi naho mugeze ubu ambo ikibugenzi nta kiduga kuko ntushobora kukibwira jewe uno munsi jewe urakisigurira mugana n'abanywanyi ba Youth Media aho nyene tutaraje kurengera ndakubaza ikibazo ambo kugira ngo ninjiye neza approfonde ibintu keneye sivyo agenda kubaza none nk'ubu ushe kuba ufise umugenzi wa mutura ikibazo ciwawe akakigufasha akagikukemura ku gihe bimusabiyeko mugabo akagenda arakuvuga no kugira umugenzi wa mutura ikibazo ciwawe ntihagire icyo agufasha mugabo icyo kibazo cyawe akakigumana nk'ibanga akaribika muri abagenzi babiri uhitamwo muri abo babiri ndumva ni ico kibazo ko ari nk'icya Deni na Denise warakimutuye aca kubikira kabanga gashira ngaha nyumva neza ikibazo nakubaje nagutahuye hanyuma kuri ico kibazo ukuntu je numva no cishura je mugenzi no shobora gutora muri abo babiri notora umugenzi no shobora kubwira ikintu akabura icyo mfasha mugakambikira ibanga akagira icyo akabura icyo mfasha mugakambikira ibanga huko ntushobora kugira umugenzi no turi kibazo akakimfasha hanyuma akaca yongera akaza kugira itangazo none nk'ubu uhisemo yuko wogira umugenzi ubwira ikibazo ntagikemure mugabo akambikira ibanga kugira umugenzi akemura ikibazo agenda arakuvuga Deni burya rega ndakubwira ikintu kimwe je ahubwo je no hitamo umugenzi ampereza hanyuma akagenda aramvuga kuko urinze umvuga sindabimenye ukagenda uranyiraraza sindabimenye ukagenda uramvuga hirya ngo naka naramufashije mugabo cya kibazo cyanje wagikemuye urumva na Deni burya ngomenda kubwire
umuntu ashobora kukubikira ibanga ry'ikibazo cawe ujya niwe mugenzi nyakuri. Yani icyo uvuga ati ubugenzi bushingiye ku mafaranga canke ku kintu umuntu afise, ufise amafaranga ukayamfashisha hanyuma ukaca wongera kuza kungira itangazo, ayo mafaranga yawe yagumye. Yego. Hako wo ntizi koti iri mwinda nopfuma ngenda ndigikubitira mu nzira. Ico kintu je ndakikubwiye vraiment. Yego. Ati rero aho kugira umugenzi yo gufasha akagenda akwararaza. Navyo ufumugira umugenzi aburi cyo gufasha mugaga kubikira ibanga. Kujya umukura aho nyene cingira ikibazo. Mbega ikibazo cingira kandi ni iki gikurikira. None kugira imigambi mugabo ukabura amafaranga yo kurangura iyo migambi yawe, no kugira amafaranga mugabo ntugira imigambi uyakoze. Muri ivyo bibiri muri umwanya wewe uhitamwe iki? Je muri ivyo bibiri kintu noshobora kugira no shobora kubura amafaranga nkagira imigambi, hako nogira amafaranga singira imigambi. Kuko ninagira amafaranga nkagira imigambi nkabura imigambi nzoca nguza abansi benshi cyane. Kubera hari habazoza kumpa imigambi ndabahe y'amafaranga yanje bace bagenda bayahomvye, ejo nzogaruka kugira intambamye kuri bo. Hako nopfuma nicara tayo mfise muga nkagira imigambi. Amo muri gusa kimwe joye gusa ibintu by'abagenzi twe turavyitiranye. Ibyo burya ego wavuze ati umugenzi wagenda aranyararaza je sino wari umugenzi. Mugabo rero ndakubwire hari abandi batogenda barakwararaza. Mugabo akakwimikina agifise. Uravyumva? Burya umugenzi ushe gutura ikibazo afise nico yo kumarira mugabo ntakumarira ikintu. Uravyumva? Mu bisanzwe ngaho nta bugenzi buba buhari. Uko avyumva? Nta bugenzi buba buhari nubwo yoba kubikira ibanga mugabo afise ikintu ntagire icyo kumarira. Uravyumva? Ukagira ikibazo ukamwitura mugabo ntagire icyo kumarira. No ngaho muri ico gihe no vyita yuko ni nko kwisemba. Icyo bitwa mu Giswahili ngo kujipendekeza. Uravyumva? Kujipendekeza. Uravyumva? Kuko ushoboye kumara 3 jours ugendera umugenzi. Mugabo muri 3 jours ntagire nawe n'umunsi n'umwe. Ashe kuba tubimamaze 3 jours azanga reka naje ngenda mugendere nkuko abaje kundamutsa gusa. Uko uravyumva? Ugashobora kuko umugezi amaze kugutera bonjour. Bonjour aguteye bonjour. Nawe utegeza kumutera bonsoir. Uravyumva? Boni bwo bucuti bw'ukuri. Kuko muri ico gihe nimba umugenzi wawe ushobora kumara igihe kugira ngo muvugane akaba ari urinda kumurondera umva uri mu muryango wo kwisemba. Yani familia kujipendekeza. Wabisembereze niko no bivuga. Sawa. Aho umeze nk'aba profete ntuze nka Chimamanda. Sha ujya mugabo nawe arabarembeje wa muhungu. Musanga nabwira ikintu kimwe joye. Embo umva ujya Chimamanda Moses. Ego irevre kuvuga ibintu utagaragaza kuburondera inyungu. Naragukika aka video kiba ryari avuga ati ngo je nta ma views nkentera ibintu byinshi ngo amafaranga nkorera ino ni menshi ngo ama views mu Burundi ni ngo nta dibate ngo nta pona amafaranga birimo y'ama views. Ndavyumva ati none atanyungu bironderamwo wisaraza kubera iki. Ndavyumva ukavuga ati nimba ari igikorwa cy'Imana naco ujya umenga ahubwo umenga n'umukomedi. Chimamanda Moses ni umukomedi man. Mbere Chimamanda senga mu rusengero rwa. Sije sindaruzi nkekasengeri wiwe. Gusa ujya mu tipe n'umukomedi. Ujya mu tipe n'umukomedi. Mama n'umukomedi si kindi. Bwana Joel. Umva ukurikiranye muri nindo musangayo. Bakamanda bakinye umusanga yagira arakritika. Canke akabashigikira ati ngo akantu ibiki. Numuki. None wewe umeze kumukurikirana ivyo avuga abari ku rutonde canke abatari ku rutonde canke hari ikintu bita omri ni ikintu bita dufate omri ni ikigwarudubi. Ambo umva Chimamanda zese no mwitwa kai ikigwarudubi gusa n'umukomeje mu bandi gusa ni gutera ni gusaba irya za kigingi sama baramuhamagaza nawe aza mukira comedy kuko arabikwiriye. Ama gusa rero ku bintu bya prophet rabyo ego irevre sometime hari ibintu ubona nawe nyine ukavuga ati kameme ibi bintu
ibintu we birasize ubwenge ego nivyo kuko je sindiko na kritika abantu b'Imana navyumva mugabo ari ibintu usanga naka ngo haguruka ngo ukeneye abana batanu ugaga ngo simamanda nyene nibabisize komo simamanda nibabisize ngo ukeneye mariage none ni iyo ifise process nyabaki simamanda rero uramukurikirana cyane we ndamukurikirana ujye mu comedy ndamukunda mu comedy simamanda ujye mu comedy navyumva kuko gusa kuko iyaba objectif yiwe yumva ariyo kuza yani gutanga direction nziza kubazimiye abashingira gusa ati uyu mu prophète yari ihenze ati prophète vraiment iki kintu vraiment nurabe nuri mu nzira nziza nuri mu nzira y'Imana muri nzu usengera umuntu kwabwiye ati ngo turabana batanu tura mariage kira ingwara none umva umugabo kamwegera umva lo façon nk'umuntu yize basi akorera amadolari ngavyumva nubwo yitwaza ngo bakorera amafaranga menshi nabo baramenetse hari ya mungu arameneka urumva umugabo ukamwegera ati iki kintu mon frère ngavyumva iki kintu gikora nabi ngavyumva nimba ari ijambo ry'Imana ritange nk'ijambo ry'Imana nyene akora go profit kuko uje kuraba ubutumwa bw'iki gihe bwose nuko ubutumwa bw'iki gihe bwinshi majorité benshi bashingiye kunda inda urumva rero dufate yuko Chimamanda nawe yo bagwanya ivyo vy'inda oya nawe nyene arondera inda arondera umukate naye ninda muho nuko Imana none arondera inda none turiko turaraba urumva uravuze yuko Chimamanda nawe ivyo yo bariko arakora kwa korera inda none ndenda mukurikirana sana ashiramwe ibitutsi ngo mwambwamwe mwabigugu ingo ni none bayohana ngikibwa nibaza ngo mwabana b'inzokamwe ati mugabo nawe nyene nuko yavuga mwabana b'inzokamwe ariyo signification y'inzoka mugabo ngo mwabana b'imbwa uravyumva wumva ko bari gitose ngo wambwawe ngo ibijuju ngo bidakurikirana none uyu muntu butumwe nyabakakaratanga wumva ni nkakujya wumva rero Chimamanda kuba prophète arisembereza kuri bo kuko urinze ugumurondera umuntu nta kwishure ni kwisembereza uri kwisemba nico niko navuga cyo bucuti umva ni nk'ubucuti bwa prophète na Chimamanda arisembereza kuko umuntu ugumumutuka nta kwishure ngo byumva ngo kurazimurira abantu ukuzimurira abantu bangahe abantu banyuma Youth Media TV uno munsi tugiye twahora n'umufanzi wa mbere asanzwe akurikirana umuntu bita Chimamanda mukora n'umukomedie ahubwo ndasaba uno munsi tugiye kumva byinshi bikomeye cyane bakigingi bateguye rya Suma Kigingi ni Suma Kigingi cyane Kigingi Sama ni Sama Kigingi Sama Kigingi urumva babiteguye bazoramuhamagaza vraiment Chimamanda aza kudugutira komedi y'aba prophète ba abana batanu mugabo ibyo bintu birasize none Deniso wowe none Chimamanda wewe ba umukurikiranye igihe kingana gute Chimamanda yegi kirekire cyane igihe kirekire bro none mu byo yo bavuga ku bijanye n'aba prophète yo bavuga ukuri canke bavuga ububeshi ku bivyo babiriko biraba ku ba prophète ambo bisanzwe Yesu nyavuze ngo nimureke bikurane buyo ambo ikindi naco kandi biragoye muri iki gihe cyacu igihe cy'iherezo kumenya imvuga kuri uko nuze Paulo no yabwiye Timothée ngo gihe cy'iherezo urumva umva ingene ibintu bizoba bimeze abazoza bigira abavugishwa ibintu mugabo ivyo nimba twisunga Bibiliya reka umuntu wese afata icyo yize ico yakiriye aricyo kimutunga ndabyumva nimba ari umuprofeti ubone akoze ibi mwihoze jiste gusa nimba ubonye akoze ikibi mwegerewe nabyo mubwiye ati ikintu vraiment ukura gikora nabi ukura cyitwamwo nabi kuko uvuze nabwo uvuze ijambo ry'Imana uvuze urakize ni mva ubwo bushoboze bwa none none ivyo bivuga mwegero kabimubwira ivyo none bivugwa na Chimamanda canke Chimamanda abariko arasubiramwe ababigira mu jiste nane niko ndakubwira rofasiyo kubegera rofasiyo kubegera nahandi kujya ku marozo social ngo mwabijuje mweza murumva mwarazimiye none waho kuze mu rumo none kugeza ubu ndumvise yuko wavuze yuko umaze igihe kirekire umukurikirana Chimamanda mugabo ndakubajije ati woba uzi ishengero Chimamanda sengamwe wavuze ko atagiuzi none kugeza no munsi nkuko usanzwe umufanzi wa Chimamanda hamwe yuguruye ishengero ushobora kuba umutumwa wiwe
gishige sinoginjamo ngende gucika imbwa ngende gucika ikijuju rego uye mu kwigisha umenga ashaka byinjiremwo abishire mu mutwe yugura umutwe winjiremo ngati ngibigugo ntibyumva ibintu bacikenere umuntu c'est-à-dire wewe gusa ndamufana Chimamanda ntagabore nabi ntafate nabi gusa ndamukunda nubwo umufana Chimamanda umviriza nubwo umufana Chimamanda sha ndumva hamwe vuza atatanguza urushengera atakugize pasiteri yo kugira mwarimu oya sinona vyemera Chimamanda we ndumva uramukunda cyane sinona vyemera ntazi gutukana mwambwamwe ntazi gutukana mwabicu oya uretse ngo menda kubwire birashika Chimamanda bijya kabayo bariko arabivuga kugira ngo ashobore kwereka abantu iyo bariko baraje ko atariho mugabo kuko ndumva wowe uramaze gukwikirana ibintu byinshi cyane kuri Chimamanda n'abakunze kuvuga ko none wowe uravye nk'abantu yo bariko aravuga ko ukwirikiranye makuru yabo usanga byo babitandukaniye he n'ibyo Chimamanda yo bariko aravuga ambo ibya Chimamanda mu bisanzwe wewe agenda arafata utuntu dufate nk'aka video agacira hagati uravyumva ambo je ndetse kubesha kwa Joshua le prophète Joshua naragiyeyo warashima samete madame arajayo kandi sinabimwankira kandi jite umuntu wese bivanye no kwakira kwiwe ingene yakira ibintu kandi bivanye n'ingene bwo kurakurikira umuntu ubona ati umuntu arakiyigisha bya vrai kandi umuntu ivyo akarakora nimba atari ibintu bihishije inyuma mu bisanzwe ukoreshe apparence physique vraiment ndavuga ati vraiment ayikarakora kandi akoreshwa n'iki n'Imana mugo gusanga rero video wayirabiye live ukunyene imbona nkubone ngundi yagiye kuri video atuye nk'akantu gatoya ngo urabona ngibintu umva ngivyo biragoye gutahura mugabo ngiye kubandi naho ariko usanga nk'uwundi ari nk'umuprofete yashize ko ryari yavuga ati ngo nindashaka abana batanu ushaka mariage ushaka gukira ngacha cyane iyo ifise puissance nyabaki none ako kavuzwe na Chimamanda canke kavuzwe no mu oya kavuzwe no profete mugabo gabo Chimamanda yaciye akavuga ko ilevre umva nakubwiye ko ndi umufana wiwe ilevre hari ibintu avuga mugabo nawe wagenda ukwesha ubwenge bwawe ukavuga ati ilevre ikijaba nubwo gitukana na wambwawe mwabijujumwe kirafise rezo kanaka mugabo rufaso yo kutanga ya message yiwe cyitanga ukutariko okay ikibazo niba ushaka gutanga message neza hera a0 jusqu'à la fin okay ikibazo nashaka kubaza ndumva yuko kuri Kenya Chimamanda igihe kinini cyane wowe kugeza kuri kano kanya woba ufitaniye contact na Chimamanda mbojise urose gusa ko ndamufollowinga nta bindi none urumva yuko uri umufana wa Chimamanda nta contact yiwe usanzwe ufise none wumva nyene byo shobora kumworohera gute kugira ngo ashobore kuronka contact z'abajya aba prophet kugira ngo ashobore kubahanura muri inbox mbojise aba prophet bakorera barashira ma live bakagira romba kandi jiste Chimamanda nibaza au niveau national ubu arazwi au niveau national arazwi kuri niveau national au niveau national arazwi mu Burundi canke ari hanze y'u Burundi ari mu Burundi canke ari hanze mugabo au niveau national arazwi bakoresha imbuga ngurukana bumenyi arazwi kuko nari namumenye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi yavyumva mugabo jewe maze kumukurana kenshi hamwe namuga ati n'umukomedie uti rero bivanye no kuba mufashe yuko ari umukomedie twoshobora kuba twokuyumvira yuko n'aba prophet n'abamwimvira ko ari nk'umukomedie none sha bamufata nk'umukomedie no aba prophet abantu uzumva bamwishuye ntabyo nzi kubera si kenshi nkunze gukurikirana ibya Chimamanda bavuga ati ngo Chimamanda ngo aguma tuvuga ibintu byinshi ese ndabyumva ko kenshi arakunda kuritika uyu prophet ntuze Joshua mugabo sindamwumva gusa aka video nabona kuko aguma mubona nk'umukomedie hanyuma je hari aka video mperutse gukurikirana ko kuri Izahaki TV Izahaki yariko arabaza Fanera Vine kubijanye n'ivyo Chimamanda yariko yamukitize ko aravuga aramubaza yuko Chimamanda ico yobivuga ko yene yavuze ati mu bikorwa byanje je ntabwo nsanzwe nkurikirana Chimamanda ahubwo nkurikirana ibikorwa byanje
urumva rero Chimamanda nkuko avuze ati n'umukomedi ntagira hahagaze urumva araja kuba prophet akaja kwa bafanera vine akaja kwa bakomanda ama views ukunda ama views no birashimye umva umutipe wewe byose uramushigikira oya Chimamanda sindamushigikira ndumufanzi wiwe urumva ni atravera ubukomedi none umva none je no ndamushigikira gute kandi nta mufana biciye mu bukomedi ndumufana wiwe urumva rero nubwo yotegura igikorwa akaguhamagara ko bukimufasha cya komedi wogenda iyo no kwiruka muga ko umukristo yuguruye ishengero ngende gutugana wambawe mwabijuju mwe ndababwira ni mwumva yachimeye nka comedy yantuze yantuze mugabo rero Chimamanda kuko ndazi n'umuntu iyo turiko turakora nk'ibiganiro canke turiko turagirane arasanzwe kudufana cyane kandi agakurikirana ibikorwa byacu rero urumva rero nubwo yoshobora kubona kino kiganiro ashobora kuguha contact yiwe kugira ngo nk'umufana wiwe ndamufasha comedy zo komedi Chimamanda urumva yuko hari umugenzi wawe yitwa Deniso umufanzi wawe wa mbere agufana cyane kabisa sana Chimamanda agufana cyane big up kwero wazi gukina komedi neza were ku bintu by'aba prophet nyine wazi nyene gutanga ubutumwa gusa ingorane ufise ni imwe ko ari bibwa asha gutukana ngibibwa ibikugu mon frère oya amajambo y'abali lourd ukuntu bro ukina komedi yo ibitutsi mugara nka views ngazironka akurikiranwa cyane Chimamanda nibubahwe ni gihanga komedi wa mbere mu Burundi niwe wa mbere afite amaviews menshi ya ndumva rero Chimamanda rero n'umuntu akomeye cyane umuntu ahambaye ahubwo niba hari yego none Deniso wowe none dufate nk'igihe usanzwe ukurikirana Chimamanda n'icyahe kintu wumva woshobora kuvuga ati je nk'umufanzi wiwe yoshobora kumfasha kugira ngo nanje ndabe ko no kwiteza imbere ikintu cyo kumfasha Chimamanda sha uretse gusa anyigishije ingene bafata burya bu video nk'aka video ka 30 minutes agaca kuramo 2 minutes utujambo nyene tuba dukenewe uvyumva akatwari ko akagenda aratwensera umva nka video ya 30 minutes acha yikuramo nka 2 minutes ngavyumva iyo technology afise wowe nuri hanze kubwa gusa wowe umuhinga kwe akajambo gusa Unaona nk'ubu twavuze hari bimwe twagiye turavuga bihusha aha yokuramwe akantu gato ashokuramwe akantu gato ya gusa akabigwa kritika ngo umva nk'ibi bibwa ibi bicu umva ngo yumbijuju umva niko yimereye no Chimamanda rero umva rero niko gusa icyo kintu umva iyo technology afise navyumva niyo tumye ko yari comedy yiwe ja hejuru kweri ku rwego rushimishije urumva rero uravuga ati wewe ikintu wumva wo musaba cyo guteza imbere niyo technology yo kugenda urensera utu video duto yego kritika kutundi tu uko dufate nk'ubu hari video nakwikiranye hirya yejo yari ya Prophet Joshua ari mu muduga avuga ati oya ntiri mu muduga sinzi aho yari mugabo yari muhira sinzi je ne sais mugabo acavuga ati igitutu cy'umuvugishwa kibe mu nzu yawe urumva igitutu cy'umuvugishwa kibe mu bikorwa je ne sais pas sinabyibuka neza ivyo yari commence urumva ako nyene mugabo natanze orientation kubera iki avuze ati igitutu cyanaka kibe mu nzu yawe urumva gashafata ko nyene urumva akakachaka komanta ngo imagine vraiment ngo nabandi babwira ngo yugasugura mwita mari gasugura bamwita gasugura ngo gasugura ngo nisu ambari ngo sugure amwita ngo suguru urumva ngo imagine vraiment ngo avuga ibintu nk'ibi ngo igitutu ciwe okay none kugira ikintu kimwe turi kwisigaye ngo dufashanye Ebyumva turi kwisigaye ngo dufashanye madame niho akunda kumbwira ati ngo ego kwisengera twashobora gusenga urabyumva mugabo hari etape mu vyimwe mu bisaba ntushobora kuvuga ati ngo no munsi ndashobora gusenga nkaca ntangwa kuvugishwa nkaca ntangwa kwerekwa no urabyumva nkuko mu mashuri kwiga bibaho n'ivyo mu mpemu nuko bimeze hari etape urabyumva birasaba etape uyu munsi je sino bashaka ngo oh je suis prophète Deni non quand même navyumva azomanza kuvyigira urumva uratega kuvyigira ubironkera impamya bushobozi hanyuma cyo bona kuba prophète bisigura ngo ni ngazi navyumva ugenda uraduga
umva si ibintu wigubikiza urabyumva si ibintu wigubikiza urabyumva mufe kuba wovata ati ndase rega abantu basengera abantu mu barimu ba Pentecote je kuko naratije muri Pentecote urabyumva haba narifise umwarimu mu Gatumba sengera abantu bagakira urabyumva sengera abantu bagakira urabyumva mugari yari prophète oya mugari yasengera abantu bagakira ingwane rero y'aba prophète biki gihe nke kari bijya bashira live urabyumva bijya bashira live baba bashaka kwerekana ati namusenge yakize urabyumva ego revre sinovuga ati sinovuga bose ko araberanda juste hari abantu bakoresha ibintu by'amanyanga je ne sais pas urabyumva mugabo hari abakoresha amanyanga ivyo itegeza kuba bihari iyo habaye umuco menya no mwijima ko uhari ivyo ntawo byanze mugabo rero umwe wese bivanye n'agakiza yakiriye kimamanda reka kwitwimbwa ureke kwitwa ngo nibijuju bo bafise raison uko no ufata ngo rezo limiter uze kwigana na tempo canke ona mobe uje kwigana na ekonete rewe no biravana ahantu hari ahantu ushika ugasanga ona mobe ni ndende par rapport à ekonete ahandi washika ugasanga ni limiter smart barayugari none wumva ivyo biroza kubikompara kimwe Dennis reka tugushimire cyane turumva yuko ibikorwa bya Chimamanda babikurikiranye cyane ahubwo natwe tuhungukiye byinshi byo tutari tuzi kuri Chimamanda banwanyi ba Youth Media TV Denilso aratubwiye ibintu byinshi cyane bijanye na Chimamanda hanyuma burya baravuga ngo akageshe ntigahora mwitama tukaba twari twifuze kugusaba nakahe kajambo worangiza ubwira abafanzi ba Youth Media TV hanyuma kongera ukabwira na Chimamanda gusa nuko cyayumira umengo ni twashatse kuvuga we juste gusa ni ibintu byene byinjiriyemo gusa ni byiza gusa guhanurana kamwe kavyura kandi gusa ni byiza guhanurana kandi imanzi imwe marazibiri ambo abafanzi ba Youth Media TV nta kino basaba ataye kugira subscribe kugira amashare kugira ngo iyi TV izoshoboye gufasha n'abandi izoshoboye gushika kure iterambere muri yo izoboneke kugira ngo neje muzosubire mutwiyumvire ko muduhamagaze twicaye dufatiye nk'akantu muri World Beach turi muri Big Wide Way yo ngaha kanyita kanyishe anahwereye gusa ni handi ninyumanganye mugabo imana izobateza imbere biciye mu babakurikirana kugira ngo ejo tuzoteramane tudufasha akantu Dennis reka tugushimire cyane ndabashimiye Mr Joel kuba mwanyumvire ko uyu munsi murakoze hanyuma abanwanyi ba Youth Media TV kuri micro mwari kumwe na Mr Joel hamwe na Denilso inyuma ya kamera mwari kumwe na Nizi bye bye Youth Media TV.